mumpera amashimana mumpera amashi n'Imana yaduhaye akatuja imbere. Jewe nje gushimira Imana ukungene narimeze. Jewe kuwa Mungu mwongere yavuze ati abantu bose bumva bagwaye ahantu hose bababara nibahafate ngira ndabasengere. Jewe ndyamye misi yose naryamira ukuboko kw'ibubamfu sinigera kandi maze imyaka myinshi byose narasengewe byaraheze mugabo hantu byari byanse ndatangura ndiyumvira ati mbega no ngwaye ifyigo hageze rero mwongere kwa dusengera mpemye mwijoro nahemera muri Nyatako ndiko nahindukirira muri Nyagufa. Rero jenje gushimira Imana kuva uyo munsi ndyamira kwa Rubavu vyaraheze. Imana ishimwe. Ikindi narinje gushimira Imana mu maze imyaka 2 jewe nkirijwe ngahanye muri repentance. Jewe shimira Imana yuko izo ngwara naho zaje arizo zambereye urukiza iyo ngwara irakabona inje kuko je sinari kumenya ngaha muri repentance. Jewe naragwaye gose ndabora ururimi rurabora gose ndasigara nk'ibiro ngira ngo 40 ariko mumbona mabona bukondo mu mama naje ngaha nshaje ariko kubera ubuntu bw'Imana narasubiriye ndaterana na bamushasha. Shimiye niyo ngwara jewe yanje ko kuko je narananiranya agakiza ariko ubu rero ndaza agakiza. Harahovye umuntu atazi ngaha hantu harahovye umuntu atazinduka ngaha hantu aha twarahabonye Imana duterera Imana. Haleluya haleluya. Abumvise gushima kwanje wivuje ahantu hashoboka hose. Jewe narivuje na Kasaya yarinze agenda muri Amerika yamuritse n'icuma kugara mu nda naraboze gose nta kintu na kimwe. Jewe ntaho ntagenda kwihana nkasengerwa ariko je nakirijwe ku radio. Bantu b'Imana shimye kandi gusubira kuvugira ijambo ryo ku radio. Umuntu wese afise icyo azotanga ntadeze yirengagiza radio. Je nakirijwe ku radio. Uwo munsi ni Imana yazanye radio umwana arayinzana impande nza numva uyu pasteur ariko arasengera abantu acarasenga nanje nihitamwe ati jewe je buca ngenda nagiye ndabaza ngena ndamutelefona ariko arasengera abantu Imana ikamushoboza kanyitaba kandi arasengera abantu. Imana rero yarahantoye ururimi rwari rwaraboze bose nta nirobo y'amata namara ku munsi ikiraya bagifyonze narasama bagashira ronto nyene nagiheza ndiko ndakora amosozi. Murabona ahantu hari ubuntu bw'Imana. Aha rero ndashimye cyane ndakeje Imana yatumye umu Apotre wacu tumuronka abumvise gushima kwanje. Sinashimye cyane nanjye ndashimira Imana kuba nabonetse mu kino kibanza ariko ndakunda Imana. Ndashima Imana yamaye agakiza. Ndashima Imana kuko Imana yaramaye agakiza namye nk'imvoka namye nk'ikigazi kuko bakijya cyose. Mwa kino kibanza ndabategera ku radio ndi mukristo sengera muri Fekabo ariko ndakunda Imana yo ngaha mwa kino kibanza kuko nabonye Imana ndatumira abantu bavuye ruguru bagatabarirwa mwa kino kibanza. Hari banga muhora muvuga ryo gusambura ibicaniro ugusenga go guhindura ibintu no ko ndavyumva muvuga ku radio. Hamaze mama yakiriye mwa kino kibanza yarakiriye agakiza ari ruguru. Ndashima Imana eshi namambwira ati nukuri hari Imana ibohora muri pantasi nukuri muze mugende mu bohoke kandi Imana mwa kino kibanza umuntu yagiye mwa kino kibanza ntiyihenze azoguma abona Imana niyaza yizeye n'umutima ugororotse akihana. Je nari magurutse ashaka gushima Imana ingene yamikora ibitangaza ngaha ni benshi bamaze kuhakirira. Umwami Yesu ahezagire kino kibanza cyawe. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe kandi nanje ndanezerewe kuba mpagaze hano hera h'Imana n'ahantu nagiriwe umugisha udasanzwe. Ndashimiye mwene data atari ngaho hitwa Alex yantumiye muri runo rusengero. Yatanguye kunyereka muri telefone yiwe mbona ari shengero rinini cyane. Jewe ndi umuntu yasengera muri Anglikane kandi ndi umuntu kabisa yapinga ibindi vy'amashengero kumbwira kuja mu yindi shengero jewe sinavyumva. Hanyuma ntatebeje umuntu aba mu buzima bunini cyane ariko ndavuga muri bike
nabaye igihe kitari gito mu byiza byinshi cyane mu buryo bwose bushoboka narabaye muri ubwo bwiza vrema atakintu numva umutima wanje n'umuryango wanje worondera ngubure ariko mu nyuma mu kanya nkako guhumbya biraba stop haraba mwumwe arategwa n'ikigongo aravuga ati ivyo bintu ndabona ko ndi mu mwiza nanje sindabitahura ariko arambwira ati reka kwiyakira waraboshwe haguruka nkwerekana tugenda bagusengere jewe ndabyanka amen ndabyanka mugabo mu nyuma ndavuga nti noneho hano ko basenga Imana reka ngende niko kuza ngaha nkishika ngaha kabisa sinakangutse kuko nari nsanzwe nsenga ariko rero mu nyuma mbona ibitangaza bitanguye gukoreka ntangura gufatwa hanyuma ikindi shimira Imana muri burakeye umupfasoni wanje yari umuntu zaragenda gusenga muri burakeye mugabo avyutse sije nabona aramvuye iruhande ngo nishire kwa gashuka kuko numvitira ahubwo yiyongereye ariko ubu gusiba muri burakeye kwacu numva ko ari ubuhombe budasanzwe iyo tuje muri burakeye ndumva ntezagiwe gose ubu naho nkorera hari abamaze kumbwira ngo wabaye pasiteri kubera amajambo ubu adudubiza mu kanwa kanje ndumva ko ndiko ndegera ubwiza budasanzwe jewe imyaka nari maze iyi bonane nakeshereje ngaha nigeze kubigira nkiri umusore rimwe ndasinziriraho nahora nsengera ndavuga nti sinzosura mu makesha ariko ngaha bwarinze buca numva nuzuye nkomeye cyane ni ukuvuga hano hantu hariho ubwiza butandukanye n'ahandi ego turasengera mu yandi madini ariko hariho ingabire zitandukanye hariho gufashwa hariho umuntu akubwira ubutumwa ukumva ko bukwinjiye n'ahandi usanga jewe kenshi madamu arabizi aho nasenga ari igihe nahora nakorera ku isaha je baratebeje nitahire ariko ngaha haba kuwa Mungu baheza ntagomba kuva ngaha nukuvuga rero jewe ndiko ndabohoka rero ntatebeje uku kwezi kwa kabiri kwitwa ruhuhuma n'ukwezi beshi bafisemwo usanga harimwo ibibazo ngo nta kintu kihari muri nzero na ruhuhuma hari ubukene bwishi cyane muri ubwo butayu twarimwo nukuri mwungere Imana imuhezagire cyane nuko imaze kwitahura navuze nti sinogoma ndi mbata ya Satani nsengera ndakomeye jewe ndakeneye gukora kandi Imana rafise ivyampezagije nshobora gukora nkagenda nkatera imbere nkasubira mu rugezo narimwe n'ururengeye nuko yaransengeye yaravuga ati ugiye kubohoka rero jewe muri uku kwezi kwa kabiri ni ukwezi kw'amashimwe kudasanzwe iyi tarike imwe y'ukwezi kwa kabiri nabonye igitangaza kidasanzwe hari imyaka namazemwo ndiko ndigwanirira ndagerageza uburyo bwose ndasuzugurwa nabo nagaburiye ndasuzugurwa nabo twagendanye ndababara rwose kabisa gisuzugwe n'umuntu wambitse wagaburiye birababaje umuntu agutuka isorori yaririyemwo birababaje vrema ariko nagumye imbere y'Imana hamwe Imana nziza Imana niyo kwizigirwa izikora ibikorwa bikomeye cyane amen haleluya Yesu ashimwe wawe yes
ariko ikindyohereye Imana ikwibutse babandi nyene nibo bahera kuri umwe bagatangaza ibitangaza byawe. Nukuri jewe n'umuryango wanje uyu mwaka n'umwaka w'amashimwe, nubwo hari ibitero ndafise imbaraga nyinshi yuko jewe wundi nishuwe sinkiri muri ya maganya, ubu je ndi mu mashimwe. Rero ntabarambiye nagomba nongere nshimire umukenyezi wanje. Hari keshi twatata tutabona ico dupfa, nkabona ni muri buno butayu nta musi twaburaye nukuri, ariko kumvikana bikatugora. Nkavuga she nta Imana itaduhaye nukuri. Jewe mubarira ngo ukwezi kurageze bariho inzu sindimwo. Imana yaduhaye ibibondo kandi bariga bakamenya bakaba ba mbere bakagira amanota meza. Ntidupfike hamwe nkamutakwishavu ku bagenzi, ariko ndamushimiye ko twongeye kubona ko twari mu butayu. Hari ntaye yambwiye tuko turasabana imbabazi, arambwira ati uzinaka ico gene namukariye nsanga uwo yitwa n'umugenzi, aramubwira ati mbega ujya muntu misi yose agufata uko ni mwahukane ndagufashe muvana. Ndavuga nti ariko ga Mana ntaco Imana utadugiriye, mugabo hageze umuntu akubwira ngo uve mu rugo ari mugwiwe. Ariko nukuri twari mu butayo, hari ibyo nabona narakoze nkamo kubw'amakosa yanje canke kuyiwe, mboneyeho kugaragaza no kumaramaza Satani. Aho twabaye kure haba mu butayu, Imana itubabarire. Ariko ubu turi mu bisubizo. Mwongere niwakunda kuvuga ati jewe nyambara ikintu cangoye, ati umukenyezi wanje yarangoye. Nukuri hari geragezo rikubako atari iryo wari witeze, ukumva bikugoye cyane, ukumva uri kuratakaza kwizera. Ariko jewe umukenyezi wanje nkimuresha twabaye mu masezerano adasanzwe, namusezeraniye byinshi kandi nifuza kuzomushikanako, ariko Satani ntiyigeze abinezerererwa. Rero muri ubwo butayu umukenyezi wanje ari gihe nabona ko mbega niba ariko aratuma ibi byose ndabibamwo, ariko ntiyariwe. Bwari ubutayu twarimo, yumve kumbabarira aho namubabaje hose, aho nigenjeje ukutariko, aho yoba narababaje umutima wiwe, yumve kumbabarira. Kuko kuva muri burakeye n'amasengesho yo ngaha turi mu bisubizo, turi mu munezero vy'ukuri, turatambuka twumva twishimanye. Umuntu aca muri vyinshi arahogwa ntamagwa. Ndagomba ngarukirize ngaha, umuntu aba muri vyinshi, ariko nagira ndakubwiza ukuri muri vyinshi twari dufise nk'ibibazo, turi mu nyishu. Amen. Umwaka watubwiye uti mbonye imfunguruzo nyinshi, jewe ndimo. Amen. Rero nagomba mumfashe gushimira Imana muri ubwo gushima kwanje kukugira neza kw'Imana. Yesu abaheza.